Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco ari mu rugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kane yabonanye n'ugwaruka kuri stade yitiriwe abahowe Imana, Stade des Martyrs i Kinshasa. Mu nyigisho ziwe Papa Francisco ashimikira ku bumwe n'amahoro mu karere kageramiwe n'intambara. Yaje ari intumwa y'amahoro, amahoro arenga imbibi za Kongo, amahoro ya Kongo natwe na amahoro yacu, amahoro y'u Burundi, cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agira n'isano. Uyu ni Antoine Cardinal Kambanda, umukuru wa Eklezia Katolika y'u Rwanda, yagiye kwakira Papa i Kinshasa. Imiryango y'abanyanigeria yashikirije sentare y'i Londres mu Bwongereza ivyononywe n'isosiyete y'imbibi Toroshel muri Nigeria. Abakiri bato bakora ibikorwa vy'indaya mu duce dutandukanye tw'akarere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda bavuga ko batishimiye ubuzima babayemwo, ko babikora kugira ngo babone amaramuko. Aya makuru rero n'ayandi mu kanya. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Imiryango y'abanyanigeria yashikirije sentare y'i Londres mu Bwongereza ivyononywe n'isosiyete y'imbibi Toroshel muri Nigeria. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Abanyanigeria barenga 11,000 bo muri leta ya Niger Delta ahacukurwa peteroli bandikiye urwo rukiko rukuru rw'i Londres baregera impozamarira. Iyo ntambwe mu rukiko izagaragaza niba amasosiyete mpuzamahanga ashobora kubazwa ibikorwa byayo mu mahanga mu bijyanye no gushumbusha abangirijwe ibyabo. Mu mwaka wa 2021 urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwemereye itsinda ry'abahinzi n'abarobyi b'abanyanigeria 42,500 kurega isosiyete Shell mu rukiko rw'Ubwongereza nyuma y'uko ibitoro bitembye bikangiza imirima n'amazi yo mu butaka. Uyu munsi kuwa kane isosiyete y'abanyamategeko yitwa Lechday yavuze ko yatanze ikirego mu cyimbo cy'abantu 11,317 n'ibigo 17 harimo za kiliziya n'amashuri by'ahitwa Ogale muri Niger Delta hasabwa impozamarira ku byo batakaje kandi byangijwe n'isosiyete Shell. Lechday ivuga ko icyo kirego cya Ogale kije kiyongera ku cyatanzwe n'abatuye Ibile mu mwaka wa 2015. Ibyo biratuma abaturage bose hamwe basaba impozamarira ya Shell bagera ku 13,652. Ikirego kivuga ko ibitoro byamenetse kubera ibikorwa bya Shell muri Niger Delta byangije imirima y'abahinzi, byanduza amazi yanywebwaga kandi bigira ingaruka ku buzima bw'ibiba mu mazi. Umuvugizi wa Shell yavuze ko ibitoro byasesetse mu bireba Ogale na Bele byaturutse ku muntu wa gatatu wabyivanzemo, harimo kwangiza ibitembo, ariko ko ibikorwa byo gusukura akarere kahuye n'ingaruka bizakomeza. Urakoze Eugenie. Indongozi z'ubumwe bwa Buraya ziri mu rugendo i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe. Umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Buraya yatangaje ko we na bagenzi biwe bagiye kwerekana ingene bashigikiye Ukraine n'abanyagihugu bayo mu ntambara barimwo n'Uburusiya. Amwunganira umukuru w'igisata kijejwe ivy'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'amakungu Joseph Borrell nawe yagize ati, turi ngaha kugira ngo twerekane ko dushigikiye cane ko abanya-Ukraine barwanira igihugu cabo. Kuva intambara y'Uburusiya itangura twamye ku ruhande rwanyu kandi tuzobandanya tubashigikira. Bikaba bitegekanijwe ko ejo kuwa gatanu abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa Buraya n'indongozi za Ukraine bakorana ibiganiro vyo kuraba ico umuryango ufasha mu kongera kwiyubaka kwa Ukraine, ikibazo c'ikena ry'imfungurwa ku isi n'ubusabe bwa Ukraine bwo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Hagati aho Ukraine yiteze ko Uburusiya buzoigaba ko ibitero sindamusiga igenekerezo rya 24 uku kwezi, umunsi umwaka umwe uzoburumanye intambara y'ivyo bihugu yadutse. Mu ijambo president wa Ukraine yarayashikira akaba yahamagariye abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda, agira ati, mu bihe nk'ibi tubwirizwa kuba umwe tukagwanira inyungu z'igihugu twanka gucinyizwa. Sinkekeranya kandi ko tuzoguma dufatanye mu nda. President wa Ukraine Zelensky akaba yumvikanishije kandi ko Uburusiya buriko burasatira butera ubuseruko bwa Ukraine, avuga ko ibitero muri ico gice vyabaye ndansi. Ayo yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi.
arakoze mugenzi wacu Eugenie Mukankusi hamwe na Diane Nininahazwe bayadushikirije. Muriko muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe ku mugabane wa Afrika. Vyaranze umunsi wiwe wa gatatu. Tubibaze mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Umunsi wa gatatu urugendo rwa Papa Francisco muri Republika ya Demokarasi ya Kongo waranzwe n'imibonano yagiranye n'abihebeye Imana hamwe n'abakiri bato muri stade nini yitiriwe Abamaratiri iri Kinshasa. Papa Francisco yakiranywe ingoma, indirimbo ndangakaranga za Kongo n'amashi menshi. Yinjiye ari mu kamodoka kiwe ngendanwa agenda arahezagira abakiri bato bari basidukanye n'iyonka baje kumusanganira. Benshi mu baje kumwakira bari bambaye imipira n'inkofero ziri ku ifoto y'uwo mupapa wa mbere agendeye Republika ya Demokarasi ya Kongo inyuma ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yayigendeye mu 1985. Mu ijambo yavugiye muri iyo stade nini yahamagariye abakiri bato gufata iya mbere muri kazoza ka Kongo biciye mu kurwanya ubushomeri n'imvururu. Yahanuye kandi abakiri bato barenga 65,000 bari bamwitabiriye kurwanya ukwikunda no gufatana mu nda. Yabasavye kandi gufatana amaboko no gucereza mu kiringo c'umunota umwe bazirikana abo baba barabagiriye nabi mu buzima bwabo. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yateye ivyatsi biturire yumvikanisha ko bizingamitse Kongo, acasaba abari muri iyo stade kuvugira hejuru bati turwanye ibiturire. Ijambo ry'umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yaribandanije abwira abakiri bato ko babwirizwa kwitaho igihugu cabibarutse na Eklezia babarizwamwo. Mu mubonano yagiranye n'abakiri bato, Papa Francisco yumvirije intahe z'abahuye n'amakuba y'intambara ibangamiye ubuseruko bwa Kongo, agira ko yiyamiriza intambara n'amabi atandukanye amaze igihe muri ico gihugu, ahoza n'abakorewe ayo mabi agira ati amarira yanyu niyo rwanje, umubabaro wanyu niwo mubabaro wanje. Kwindi ncuro Papa Francisco yateye kandi ivyatsi awe yavuze ko asahura ubutunzi bwa Kongo biciye mu gusesa amaraso. Urugendo rw'umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco w'imyaka 86 akorewe muri Kongo rugize urwa 40 akorewe mu makungu kuva yimitswe nka papa mu 2013. Rubaye kandi urwa gatanu akoreye ku mugabane wa Afrika, aho bukera ejo kwa gatanu akaba azoja i Juba ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo, igihugu kiri mu vya mbere bikenye ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Tukivuga ku rugendo rwa Papa Francisco muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa kane yabonanye no gwaruka kuri stade yitiriwe abahowe Imana, Stade des Martyrs i Kinshasa. Abagera ku 80,000 bitabiriye inkuka y'imisa yasomye. Ejo kwa gatatu yarasomye imisa yitabiriwe n'abantu bagera ku miliyoni. Inyigisho ziwe zari zishingiye ku bumwe n'amahoro. Umukuru wa Eklezia Katolika y'u Rwanda Cardinal Antoine Kambanda ari Kinshasa kwakira Papa. Yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana aratubwira igisobanuro c'inyigisho za Papa muri Kongo. Yaje byishimo bikomeye. Urundi urugendo rwa nyir'ubutungane Papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe gukomeza abavandimwe mu kwemera, kuko Yezu Kristo yabwiye Petero ati Petero ndagusabira nawe ugenda ukomeza abavandimwe mu kwemera. Nyir'ubutungane Papa bari umusimbura wa Petero yaje gusura za kiliziya mu gihugu, gusura kiliziya mu gihugu no mu karere k'umugabane, aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ni muri urwo rwego rero natwe abepiskopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira, cyane cyane ko Kongo igice cy'umugabane wa Afurika nka kiliziya kigizwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda, Burundi na Kongo kwita ASEAC, Association de Conférence Episcopale de l'Afrique Centrale. Hari byinshi dukorana mu iyogezabutumwa, kuba rero yasuye Kongo natwe twagombaga kuza na abepiskopi b'u Burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira. None se nyakubahwa Kardinali, mu nyigisho umushumba Kiliziya Katolika
yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri, ubumwe n'amahoro. Ayo magambo tuyumve dute muhereye ku bibera mu karere yaje gusura? Mu nyigisho ye hari ingingo 3 yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uru ruzinduko. Icya mbere ni ukubabarira, nk'igihugu cyabayemo kandi kirimo intambara, amakimbirane, ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi. Kubabarira ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kongera kubana. Icya kabiri ni ukubaka umuryango. Kubaho ni ukubana, kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine. N'Imana ni umubyeyi uba ushaka ko tuba abavandimwe, abana be, abavandimwe bagize umuryango, akabona kudukiza. Umuntu Imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango. Icya gatatu rero ni ubutumwa, kwamamaza inkuru nziza, ijambo ry'Imana rigizwe n'uko Imana idukunda nk'abana bayo, yuko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavana mu mahoro. None se nyakubahwa Kardinali, izo nyigisho z'umushumba wa Kiliziya Katolika yakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u Rwanda n'ab'u Burundi? Izo nyigisho zirabareba? Ni inyigisho tureba ko yaje ari intumwa y'amahoro, kandi amahoro arenga imbibi za Kongo. Amahoro ya Kongo natwe ni amahoro yacu, amahoro y'u Burundi n'u Rwanda, cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agira n'isano cyangwa se yinjira no muri ibi bihugu byacu. Ku buryo rero nk'iyi ngingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu Rwanda yaduhaye urumuri, dukomeza ikanashimangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri iyi ngingo yo kubabarira. Ni byo byatumye ubu ngubu u Rwanda rudaheranwa n'ingaruka za Jenoside. Umuryango w'Abanyarwanda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe, nuko gushobora kubabarira no gusaba imbabazi. Ku buryo rero ni ingingo ikomeye, ndetse natwe dukomeza, kuko mu mwaka wa 2025 tuzatwizihiza imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Aho ngaho rero mu rugendo rwo kongera gushimangira imbabazi, kubabarira no gusaba imbabazi, aribyo bigize ubwiyunge n'amahoro, bitwubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda kandi nka Kiliziya, nk'abakristu, akaba ari umusanzu wacu. Antoine Cardinal Kambanda, ndabashimye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mu Burundi nta shirahamwe na rimwe ry'abanyagihugu ritanga ingurane ryemerewe gusubira kugurura. Ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu. Bene ayo mashirahamwe yari asigaye aguriye rwose mu Burundi. Abanywanyi bakavuga ko abagirira akamaro kanini. Basaba BRB, banki nkuru y'igihugu, gusubira ku ngingo yafashe. Faustin Ngendanganya, umuyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri banki nkuru ya Repubulika BRB, niwe yasohoye itangazo rishiraho iyo ngingo. Igihe yariko arisomera abamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane, yavuze ko ingingo yafashwe yisunga ibijanye no gutunganya neza ivyerekeye ibikorwa vy'amashirahamwe mato mato yo kwiziganiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashirahamwe mu Burundi atubariza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha. Yandikwa mu banki nkuru y'igihugu ry'udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa 4 rirahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu banki nkuru y'igihugu imbere yuko iri tangazo risohoka azoherahezwa.
ku misozi yose igize Uburundi uko ari 2910 muri iki gihe ayo mashirahamwe yo kuguranana hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushiye burengero bavuga ko ryabaguye nabi cyane cyane ko ayo mashirahamwe ari bwo buryo bwonyene bafise bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo. Turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane, abantu twadufise agataye gatoya nk'abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza, vyahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito. Nta microfinance twaronka tujamwo gusaba ingurane kuko ntavyo tuba dufise tugwatirizayo. Nk'akarorero nk'ishirahamwe jewe ndimwe inkotiza 5,000 ku kundwi ugasaba ingurane ica kabiri cayo ufiseyo niyo wemerewe kuronka. None ubu bigiye kuduhanga, ivyo bintu ntibizokoroha. Mu gihe twase udufaranga wagenda ukagora agataye kiwawe ukaja mu kurima, kumva z'uko ngaha mu rugombo tubeshejweho n'uburimyi, byadufasha cyane. Wasuka dufaranga waburosa agatahe mu nyungu kiwawe hama ugasubiza amafaranga ukaronka kandi gatahe kiwawe usigara urikoreshereza. Ubu tugiye kubaho nabi kumva z'uko ayo mafaranga yahora adufasha bigiye ni guhagarara, ivyoroshe cyane. Maja mu makisi navyakiriye neza kuko nka jewe ndi umuntu muto wenzi nshobora kuba mfise nta konte mfise ja muri banki canja mu utwo dushira hamwe two kuziganya no kuranana nitwo dushobora kumfasha ko nshobora kuba ngwajije nkatwitura tukamayo mahera nkavuza wanje agakira. Ubwo bushira hamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga. Nta bintu byo kuvuga ngo urinde gutanga ingwati zirezire, usanzwe waruziganya muri iryo shira hamwe bagohereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo. Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika baba bacuruza, abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba ko iyo ngingo yohagarara. Bemeza kwizogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusangi. Basa nkuko batunigiye mwizosi vraiment bobireka ibyo bikabandanya nkuko byahora ko nta ngorane byari biteje, twaguranana mu kwizigiranira tukishurana neza atangone biteye. Yoreka ayo mantuze ayo mashirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajana hariya mu mabanki, byozobafasha cyane kugira ngo baze bariteza imbere ubwabo. Nyakubahwa yorabica bivuze ko akadusubizamwo iki gihugu cacu cari cyo kwiteza imbere mu dushira hamwe byadufasha cyane. Ariko Ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo, mbere abazoyirenga ko bazohana. Nta gashira hamwe na kamwe, ishira hamwe na rimwe canke umuntu numwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa by'amabanki canke ivy'amashira hamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto. Uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata. Jean Hakizimana mukuru w'ishira hamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushiraho izindi ngingo mperekeza. Kubwi warabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi, ingingo izotuma n'ivyahuha bihuhuka. Bijya bintu byafasha abene igihugu guhanahana amahera make kubaho no guheza ukwezi agashahara kanini cyane. Berbe bo kwiga ingene nyabo nahufuma haho yindi ngingo mperekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera, kuko murazi ko mu Burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira amakonte, aho usanga umuntu abaho ku munsi mugasanga arose ico gihumbi aragiye mwishirame kanaka riguranana umazeho nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa acuruza amavoka n'ibindi. Naza ko rero bo kwiga bakaraba ingene hoja hindi ngingo mperekeza, ingingo yotuma umwene gihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho. Nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashira hamwe yo kuguranana y'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka. Ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko ari bwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe vyoroshe muri ico gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi kw'isi, nk'uko amatohoza y'ikigaga c'isi aheruka kuvyerekana. Abatari bake basaba umukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'Ibanki ya Republika, bavuga ko iteye kubiri na politike yashize imbere ko umunwa wose ubwirizwa kuronka ivyo kurya, umufuko wose ukaronka amafaranga. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika. Yari inkuru ya Eroje Burikaneza. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mwateguriye kandi mushikirizwa na Eugene Mukankusi. Ndabaramukije kandi bahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Eugene Mukankusi. Ibihe by'iminsi mikuru bibamo ibintu byinshi, n'ibihe imiryango ifata akanya igahura ikidagadura, kandi ni igihe gikoreshwamo ibiribwa byinshi.
ntibitangaje ko abantu benshi bifite bagira ibibazo by'ibiro nyuma y'iminsi mikuru. Ku bandi guhitamo ibiribwa mu bihe by'iminsi mikuru bishobora kubabera ihurizo. Ubushakashatsi bwerekanye ko kugira ibinure biri ku gipimo cyo hejuru mu mubiri, indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, kwiyongera kw'isukari mu maraso ari ibintu bikunze kuboneka nyuma y'iminsi mikuru mu mpande zose z'isi. Bishobora gusa nk'aho umuntu adafite uko yabyitwaramo muri ibyo bihe by'umwaka, nyamara inzobere zo mu kigo Mayo Clinic gifite icyicaro muri Amerika zivuga ko hari icyo ushobora gukora. Dore ingero: wisimbuka ifunguro mbere y'ibirori. Urisimbutse bishobora gutuma nyuma urya cyane kubera kumva urimo kurushaho gusonza. Ushobora kujyana ibiryo byawe byiza mu bigomba gusangirwa. Gabanya inzoga kuko zishobora gutuma uhitamo ibiribwa nabi kandi zishobora kugutera umwuma. Bityo rero inywera amazi cyangwa icyayi. Icyanyuma, ushobora guhakanira mu kinyabupfura inshuti zawe n'abavandimwe baguhatira kugerageza buri cyose. Khadija Mohamed Mustafa uri Abuja muri Nigeria yashinze The Good Fit, uburyo bwibanda ku gutuma umuntu agira ibiro biri ku rugero, ubuzima bwiza kandi akanamererwa neza, agubwa neza n'ibiribwa bifasha abantu kwitwara neza mu buzima. Reka rero tumugereho mu gikoni. It is very, very, very important to start to maintain it. Ni iby'ingenzi cyane gutangira kwitoza kubaho mu buryo bw'ubuzima buzira umuze hakiri kare. Bisaba kwitwararika guhambaye, kubona ikintu wakifuje kurya ariko ukanzura uti ntabwo nkirya. Abantu barwaye diyabete nabagira inama yo kurya kenshi amafunguro yo mu binyampeke by'umwimerere bitegurwa mu ngano, umuceri wijimye. Nabagira kandi inama yo kwirinda ibiryo biteguriwe mu nganda, bakarya ibikungahaye kuri poroteyine nk'inkoko, inyama, amafi, kubera ko ku bantu babana na diyabete bisaba kwitonda cyane. Kurya akantu kamwe bishobora gutera kumererwa nabi mu gihe utitonze. Irekure uryoherwe n'ifunguro, gusa wibuke ko urimo kugerageza kubaka uburyo bw'imibereho bwiza buzagufasha kurama. Nicyo buri wese yifuza. Buri muntu yifuza kubaho igihe kirekire, kandi rero uruhu uri we bitewe n'ibyo urya. Buri kimwe ushyira mu kanwa kawe kirabara. Ibyo tugiye guteka uyu munsi bishobora gukoreshwa haba ku ifunguro rya mu gitondo, irya saa sita cyangwa iry'umugoroba. Rero twakase ibitunguru byacu, ubu turimo gukata pavuro zacu. Turashyira inyama z'inkoko twasize amavuta n'ibirungo mu mazi ashyushye. Ubu turacamutsa ibirungo rwatsi twasize amavuta hano. Tugiye gukoresha agapfunyika kamwe gusa aho dushyira igi. Dufite igi ryacu, tugiye kurivanga neza kugeza ryivanze. Rimaze kwivanga, turariteka ku ipanu. Dushyiremo inkoko na bya birungo rwatsi. Ubu turabipfundikira kandi ifunguro ribe riteguye. Ibihe by'iminsi mikuru bibonekamo ibiribwa biryoshye birimo n'amasukari kugira ngo bishimishe akanwa. Kandi akenshi abantu bagira ibibazo by'isukari iri ku gipimo cyo hejuru muri ibyo bihe by'umwaka. Dr. Ken Redcross ni umuganga w'indwara z'imbere mu mubiri, akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Aradusangiza zimwe mu nama z'ukuntu twakwita ku kibazo cy'isukari mu minsi mikuru. So I wanted everyone out there to be mindful about some signs and symptoms that your blood sugar may be elevated and you just don't know. So the things you want to think about fatigue. Ndashaka ko buri wese hanze aha yita ku bimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko isukari yo mu maraso yawe ishobora kuba yazamutse kandi utabimenye. Ibintu watekerezaho ni nk'umunaniro ukabije, kwiyongera kw'inshuro wihagarika, kwiyongera kw'inyota no kureba ibikezikezi. Ibi ni ibimenyetso wabyemera utabyemera bamwe mu bantu birengagiza. Iyo tuvuga ku isukari yo mu maraso, tujye twemera ko isukari itari ikintu kibi buri gihe. Isukari ni ngombwa kugira ngo ubone ingufu. Umubiri uhora ukeneye ibintu biri mu rugero. Iyo tuvuga isukari iri hejuru, hari ikigero igeraho ukaba warwara indwara ya diyabete, ariko ku rundi ruhande niyo imanutse ikajya hasi cyane ushobora kurwara indwara yo kubura isukari izwi nka hypoglycemia. Ku bw'amahirwe ibyo ntibikunze kubaho.
biba hanini ku bantu basanzwe barwaye diyabete kandi bafata imiti ya insuline cyangwa ibindi bintu bigabanya ikigero cy'isukari mu mubiri. Ariko kandi ibyo nabyo uba ugomba kubyitaho. Ikintu cya mbere navuga ni uko ukeneye gusohoka ugatembera ugakora siporo. Impamvu mvuga ibi ni uko bitagabanya ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa, ahubwo hari n'uburyo bikangurira umusemburo wawe wa insuline kohereza isukari mu tunyangingo tw'umubiri ikenewe. Ikindi ni uko ukeneye kumenya ibindi bintu bikuri hafi bishobora gufasha mu gushyira ku gipimo isukari yo mu maraso yawe, nk'ikimera cya berberine. Navuze kuri berberine by'umwihariko kubera ko idafasha ku bijyanye n'isukari yo mu maraso gusa, ahubwo inafasha mu kuringaniza ikigero cy'urugimbu rwa cholesterol gikenewe mu mubiri. Hanyuma icyo nasorezaho ariko nacyo cy'ingenzi iyo uvuga kuri izo sukari zihishe, nifuza ko buri wese yashaka uko ahagarika kurya ibi bintu bikorano biryohereye. Ni bibi cyane. Ububi bwabyo ntibugarukira mu kuzamura ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa, ahubwo binica za mikorobe na bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri. Bimwe muri ibyo bimenyetso nk'umunaniro navuze si umunaniro usanzwe, ni umunaniro ukabije, aho niyo waruhuka ute wumva bidahagije. Iyo tuvuga ku kunyaragura bikunda kuba kenshi mu gihe cy'ijoro, kandi uko kunyaragura bijyana no kugira inyota kandi idashira, ku buryo igihe unyoye wumva utari kubona ikikugera ku nyota. Hanyuma kureba ibicezi byo ni ikintu abantu bamwe basuzugura bakumva byarangizwa no guhindurirwa indorerwamo z'amaso. Ku bantu batari bake, igishuhe ni inyama bahitamo mu bihe byo kwizihiza iminsi mikuru. Hari ikintu abantu bamenyereye kumva ko kurya igishuhe bituma umuntu yumva ananiwe cyangwa asinzira. Ese ibyo nibyo koko cyangwa sibyo? Muganga Greg Anderson, wungirije umuyobozi wa departoma ishinzwe siyanse ijyanye n'imirire kuri kaminuza Purdue hano muri Amerika, aradusobanurira. The scientific community, the nutrition science community, doesn't think that tryptophan... Baba abahanga mu bya siyansi, abahanga mu by'imirire bose ntibibwira ko ikinyabitabire cya tryptophan ariyo mpamvu tugira ibitotsi byinshi nyuma yo gufungura, kubera ko umubiri uba urimo gukora impinduka nyinshi zirimo n'ibijyanye n'imisemburo, bityo akaba ari nta mpamvu ikomeye yo kwizera ko tryptophan ariyo ntandaro y'uko gusinzira nyuma y'ifunguro. Tryptophan yo yifashishwa mu guhuriza hamwe utunyabutabire two mu maraso twitwa serotonin, kandi utwo tuzamura ibitotsi. Rero kongera ikigero cy'amaraso kirimo tryptophan bishobora gutera ukwihuza kwa serotonin, hanyuma hakaza ibitotsi. Ariko kugira ngo iyi ngingo yo kuba inyama ya dendo itera ibitotsi ibe yakumvikana, byasaba ko dendo yaba ifite urugero rw'ikinyabutabire cya tryptophan rwinshi gusumba ibindi biryo warya mu mwanya wayo mu gihe utayishaka, kandi ibyo siko biri. Rero inyama ya dendo ihuje ikigero cy'icyo kinyabutabire n'iy'inkoko, ndetse yewe ikanganya n'iy'ingurube. Ku bw'ibyo nta shingiro rifatika ku byerekeye imiterere y'umubiri w'umuntu ryatuma inyama ya dendo ifatwa nk'ikiribwa cyihariye gitera gusinzira. Byaba ari ukwibeshya gufata tryptophan nk'impamvu y'ibanze ituma twumva tugize ibitotsi nyuma yo gufungura, na cyane ko ubaye uri mu mimerere ituma urya ibiryo byinshi, ndetse yewe ku bantu banywa n'inzoga bakayirenzaho, ibyo ubwabyo bitakwirengagizwa kuko nabyo bishobora gutera gusinzira hanyuma yo gufungura. Mu minsi mikuru, igihe imiryango ihura, haba hari ibyishimo n'ibiribwa. Igikoni gishobora guteza impanuka. Gikoreshwa cyane muri icyo gihe cy'umwaka, abantu bateka ibiribwa bakunda bifuza gusangira n'abandi. Ariko nanone igikoni gishobora gukwega impanuka abantu batitwararitse. Nk'uko komisiyo ishinzwe umutekano w'abagura ibikoresho y'Amerika ibivuga, umuriro mu bikoni ukomeje kuba ku isonga mu bitwika amazu. Ku kigereranyo, haba imiriro mu gikoni inshuro 1,600 mu bihe by'iminsi mikuru, iyo ikubye inshuro zirenga 3. Ibiganiro twatubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika.